none Kagoro nawe ngira ndakubaze nk'abantu uyu munsi bariko barahungira mu nzoga bari mu bibazo nk'uko wabihungiyemwo uyu munsi wobaciriye uhe mugani nta ciza kiriyo vraiment urumva nta ciza kiriyo co guhungira mu nzoga nta kintu na kimwe ahubwo vyononekara gusumba ni ukuri bavyumve umuntu ari ufise ivyo bibazo ngo agira aca yiyamfuta ngo agira aca atembera ngo ajane n'abandi ngo wumva ngo yiha amahoro ntushobora kwiha amahoro d'abord inzoga zirakwica mu mubiri zikukwegera ingwara inzoga zikukura kubufasoni unywa inzoga nyinshi nta jambo ugira je vy'ukuri nk'inywa inzoga nta mikoro nafata sinzi ko bigeze ubiromara je sinari bwafate mikoro ngo mpagarare imbere y'abantu mvuga oya nta wumva gute mu mutima beno bivuga gute nta cizere wiha urisuzugura ntiwiyemera burya naho muzinywa uriyumva ko je nariyumva yuko hari ikintu mbega nicaye nabanaka ngiye mu rubanza nabanaka nabona kumengo barambona baranzi barabona ivyanje ni kuri inzoga uri mu kimwaro nyine inzoga uragenda ukazinywa d'abord ucusa nabi umubiri urasa nabi ntiwisiga amavuta ngo gufate oya prime kandi inzoga umuntu w'umugore vy'ukuri vy'ukuri abantu badukurikira baranzi hari benshi twazisangiye benshi vraiment umuntu ukicara hamukanywa ngo tuje hariya naho ngo tunywa akanyuma ngo hariya uri umuntu une dame ufise abana mu nzu ivyo nabitahuye ntevye bamara ukagenda mukanywa mugaheza ni ukuvuga mukanywa nk'abantu b'abagabo hariho abantu batonze haje bari kunywa abandi namwe muricaye canke mugaja kuri comptoir baraja no kuri comptoir ukanywa barakubona abantu ujumbura n'intoyi si n'intoyi barakubona uri mu inzoga ntizibereye umuntu w'umugore kuja gutuma iya mbere ya kabiri ya gatatu oya vraiment narazinywa nyene ngataha iyo ntashe rero n'abo bana bari banzi ubu niho bahora bantera inkuru tukabisubiramwo inyuma byo turabishika kwa hanyuma dushitse muhira nanyo d'abord wanyu inzoga ntuzinyegeza oya sinanywa nke d'abord sinanywa nke uvuga ngo ni kamwe nanyoye ngo ntibiboneka oya narashika nkagerageza kubinyegeza bikanga kubera iki nashaka kunyegera uyu ko yomenya ko nanyoye ko nanyoye abari ntamba hanyuma nkaca nshika mbega nkaraba ko batetse nkaraba ko biraha ku meza nta kindi bumenga ivyo biraheze abo bana nabo bari ngaho barambona ukonje sivyo hari aho mvuga ndidinganya hari aho mvuga nyene ukumva ari kimwaro ukavyuka mu gatondo umutwe wasanzaye umota nabi ifoko tubivuga umota nabi ufise umufuke uryamye impande y'umugabo nibishoboka byari ibintu bibi cyane ni kuvuga ngo nari mu kaga vraiment nari mu kaga inzoga nta kintu na kimwe ni ukuri ndatangaza abantu twasangiye inzoga ni ukuri bahebe n'ukuri ni ibintu bitagira nta muntu aguha agaciro kandi bakagenda bagaca babwira Junior ngo umugore we twamubonye ko ngo yazinyoye kwera kandi muzisangira abo nyene muzisangira ugasanga bagiye barakuvuga bikamenyekana jewe niyumvira yuko vraiment abantu benshi bari bazi ko nywa inzoga benshi ariko inzoga n'ukuri nta ciza kiriyo nta rupfasoni nta jambo bashobora kuguha ntushobora kuba nyine wumva nawe uri wewe wihaye icizere noneho ho nk'abana bo bakubona nko mu mama ameze gutyo bobo bari bamerewe gute abana ntibavuga nabyo ni nabyo bibi gusumba ntibavuga barihorera
bakaba bazi yuko papa niyaza hari busota ikintu kuko urumva jewe nanyoye inzoga sinoshobora kumubaha nubwo yoba hari ikintu andenganijemo ntera ntsindwa kubera izo nzoga zica zintsinda ico nako uko kuntu meze vyaca bintsinda rero sinashobora kwibanga kumwishura uko nshaka kubera iki naba mfise inzoga muri jewe anganje muri jewe nkasanga ndamwishura uko ashaka nawe ntabisuporte sindabe ngo ndamwishuriye imbere y'abana nkavyuka mu gitondo kenshi hari aho ntanavyibuka wabikoze kenshi hari aho ntibuka yuko hari ico twavuganye avyuka mu gitondo nkahumura ariko ndashima Imana iragaheza gito nkahindukira nkaraba Junior mbonye atavuga mbonye yafunze isura aca ntangura kwiyumvira asha mwijoro vyaheze gute akona kamara maza ico kimwaro pre ni kuvuga ivyo ndazi ko bishikira abantu banywa inzoga n'ukuri nta ciza kiri yego vraiment Imana ishimwe urumva ko mwaciye ahantu hakomeye none uyu munsi mwotubwira mbega mwagarutse gute uyu munsi ko mbona umenga muravuga nk'abantu basa umunezero no mu maso biraboneka ko muri couple iryoshe ko mwari mugeze muri divorce urumva Junior ko yari yatanguye procedure ya divorce bega vyagenze gute kuko n'uyu munsi hariho abantu bashobora kuba bihebuye akavuga ati je uru rugo nukuri nta vyizigiro urugo ndaruhevye ndashaka uyu munsi tuganiriza abantu bagezaho ko ndazi ko bariho benshi hariho nashobora kuba bamaze no kuzivamwo canke bari ko barazivamwo canke zirimwe intambara uyu munsi ndashaka ngo tubabwire bumvise ko mwari mugeze habi bavuze uti je kupangira mariage gushika ku myaka ingahe tumaze imyaka 3 mu mahoro no imyaka 3 mu mahoro no kuvuga imyaka 14 muri mu ntambara yego kwe urumva ko atari imyaka mike murafise rero aho mwaciye n'ingene mwashoye gusohoka muri ivyo bintu mpera ijambo Junior bon murakoze cyane je nta byinshi sinca hirya no hino vraiment ni habaye Imana vraiment uzo kubwira ngo ni naka ngo yaje ngo arafasha ngo canke oya Imana niyo hageze igihe nkumbura iravuga iti we Junior trop ubu rero ngenda kwicarike ndagusutamike mu 2021 mu kwezi kwa kane nari ngira nkwiza imyaka 3 nkora muri OMS ngahe Burundi nkora akazi kagashimwa ngakora kabisa emwe bigenda neza ariko nagira nkwize imyaka tari mike kameme 15 nkora neza ubwenge ndabuzi na byose ndabizi ndabikora ubuzi ndonka naronse n'Imana ndaja gukora hanze ndakora birashimwa ariko kontra zanje imisi yose zikama zigahera financement ntirabo iraheze mission iraheze canke bigashika ukaja gukora ntuhuze n'abashefu kontra ntibayirenovere haragera igihe ico gihe rero iyo kontra muri OMS iheze icihera tumaze amezi turi mu bibazo n'uyu turi mu ngwano shwana iki haheze ndibaza nta n'ukwezi yamaze arasubira atekera arigira bya bindi vyiwe jewe naje bwa umwana bw'umuntu ndavuga nti d'ailleurs wende biragusha none hari aho nari ncicaye ngifise ivyizere uravuga kameme mpejeje akazi fise CV nziza hari ahantu nk'abiri canke hatatu naziga akazi ndavuga nti ukwezi kumwe abiri bizoba biheze ce nsubira muri ntuzenye antereta Imana urumvira ndindira udurana n'abitsira abantu turabanza turahera ndabanza ndicara amakuru agumaza ari mabi
hahandi nari natanze amadosiye nta no kuziraba ntibanantora n'ubazo bakoreshwa ibibazo nahora nibaza ni mu bantu kameme muri iyo domaine muri iki gihugu ndi incontournable ntiwondengana hama haragera igihe ndaburirwa ariko nkagira umudamu w'umugenzi ubu ari muri Suède umudamu w'umugenzi nawe nyene yarabaye mu bibazo mu rugo iwe ariko yasenga cyane umunsi umwe ngiye kumuraba atangura kumbwira ngo ibintu urimwo ngo Imana yo nyene nizo bigukuramo yeca ndanukirwa nabone atangwe kuzana bya bintu byanyu by'abakizwa Imana niki Imana ndayemera ndayikorera ndayikunda hari ikindi sawa ntabimbwiye uko birabaye aho ubundi munsi cyambona intahe y'umushinga ntahe yitwa Dani Kadigire Dani Kadigire twarakuranye aha muri Bujumbura turazinanye Dani ibintu nka vyose avuga yaciyemwo nta muntu muri generation yacu atabonye Dani Kadigire muri rya myaka mibi ndamubona ariko atanga témoignage hama sinzi ari mutima mweranda yankoreyemwo ndasaba contact ya notre ami à moi turafata programme umunsi umwe turicarana acambwira ngo rega jewe namurondera kugira amfashe gutahura ukungene nshobora kuzana madamu wanje ndamukure muri influence y'abagenzi babi n'inzoga jewe ico gihe narumwiranda ntibyarimwo ikibazo yaruwundi Dani Kadigiri sinzopfa nibagiye ijambo yambwiye kandi ndabimushimira cyane n'ubu acambwira terega junior we ishire mu kibanza c'Imana ntushobora gusaba ko Imana igukorera ibintu nawe ivyigusaba bitabikora ti eske uri kurasaba Imana ubuzima bwawe burarofreta rerema ivy'Imana igushaka uko Imana igushaka ku mutima ntuyu nawe nyene nawe agira benka Kristera nawe nyene yatangure kungora anyway karagumyeho jusqu'à ce que un vendredi raho ndicaye aha sinzi ukuntu bimfashe nka 2:00 nduguruye ndaravye mu mail sanga hariho mail y'ahandi hantu nari natanze dossier naho nyene bambwira yuko akazi bagahaye uwundi ntana dossier yawe twarayibonye uzoza ukora ikibazo basunanirwe eka ntiwigeze uba considere mu mutwe gaca kagaruka mu kakantu hama rero kwa kuntu k'umwana w'umuntu namavuga fashe telefone cyaja kwidefura ku ma statut ya WhatsApp wa mugenzi wanje Kristera aba yabibonye atubona aho kusubiye kunukirwa ubaye iki ndamubwiye ndamubwiye ni hari inkuru mbi ndonse vraiment ni n'ahandi naziga bambwiye yuko acambwira ngo we sinakubwiye ngo ayo madiplome yawe ngo ayo ma experience n'ibiki ngo ivyo bintu ngo utagiye ku Mana ngo ibibazo byawe nizo bikize cenye nibaza ko ari Saint Esprit yamuvugisha uwo mugoroba nyene ndirasura ko abana bafunguye oya uwo munsi dawere n'abana sisi twari kumwe ngaha kameme ndirasura ko bafunguye bagiye kuryama ndatse imodoka cyane manukira muri ville telefona umugenzi umwe nibite yanje nanyote ngwingo wambwawe ngo va muri iyo nzo ngwingo ndakugurira icupa ngo weekend manuka muri ville nani ndireka manuke nywe akayeri kamwe canke tubiri hamace nitahira barabwije baguhiki ndiyumvira ikintu cyonya soma neza cyo nkubita hasi mibiyere uruyere rwa mbere rwa kabiri ca bihera aho nateza gutaha n'imiburi buri nka 4:05 natashe 9:00 y'ijoro cyuharura ibiyere nanyoye ryamye mu gatondo hamwe ziguheze kwizambere ndiyumvira nta mahera asigaranye hamwe umengo servo yawe yabaye formate lendi simbonaho rasira mperanye camfata decision cindabibwira nti mukama nibona ko Kristera guma mbwira ngo ni wowe uzonkiza ibibazo ndimwe
ubu rero désormais nije ndahevye ndaguhebeye byose ukora ibyo ushaka mafu ijewe sinsubira ndanifuka ndasubira ndipfuka niryamira ni ukuri ko Imana ndabiguhebeye aho uzontwara nzojaho ntibyatevye aho hari nkasize hamwe nifuse ndi mwitiro telefone irasona isonye hamwe uca wikura kuvuga uti ahe uyu muntu amvyuye ndavye isansanga ni saa 3 kameme ndyamye amasaha 3 casanga ni mushikanje twa Kristera acambwira ati urashaka kuza kumfasha muhira hari abantu baza kuza tugirane priere yaragize amaze amezi agwaye cyane hari abasenzi bari buze kuza muhira niragarukanye by'amasengesho kandi ariko nca ndibuka ko kameme nta masaha heze nabwiye Imana nta unjana niyo nja okay usanga ari injana sawa ndaza ndashikaho mukajaga nca ndahurira na groupe y'abasenzi bari baje kumusengera bagira intercession na deliverance uwo munsi rero muri abo basenzi harimo abadame batatu b'abagenzi banje niho twicaye turaganira duheje gusenga baca barambwira ati none ariko Gajiniro we nubona yuko raba ubuzima bwawe raba ibibazo byawe naguro raba instabilité zo mu kazi zawe we nubona ko mwatewe ibi bintu bihimana naho rero natanguriye 2 jours après ndaja kubona ni wari umurongozi wabo acarambwira ati uramakanya kenda aranyumviriza acambwira ibyo nteza gukora banza uve muri bwa buzima bw'ibarabara cafuye usa nabi genda wirege mu bakizwa mu vyita ngo kwatura genda wirege rondera umusaseridoti w'Imana wirege uve mu buzima bubi usubire wiyegereza Imana hamurabe kungena Imana izoguheza point de déclenchement yabayiyo ntibyashotse biba vyiza oya ariko vyatanguriye kuko jewe naho natangwe gusubira gukestion ubuzima bwanje ja nkicara n'abantu tukamara amasaha 2 tukavuga ishapure tukumviriza nangura kwiyumvira none amasaha kabundi ntibigoye ja muri ubuzima bwa prière uko gusubira gukurikiza bimwe Dani Kadigiri yambwira mbega ivyo ushaka Imana igukorera wewe uri gukora ivyo Imana ishaka kumviriza inyigisho impanuro inyigisho z'abakozi b'Imana witwa Antoine Rutayisire namukurikiranye cyane yarafashije ingo cyane gose hariho Senga Pasteur Senga hariho Patiri Ladislas Masumbuko narumvirije ibintu byinshi gose umwanya muremure kugira ngo nsubire kwirometa en question mbega wewe kuri doga umugore wewe uri umugabo Imana yishimira eske wowe uri lo mari ideal ubona woha nk'umukobwa wawe ibibazo nk'ivyo nibyo byatumye niga ca bugufi kumviriza no kugira ntuzenye ubwiye Imana uti ntwara aho ushaka kumenya kudetekta amasinye y'Imana aho hose narondera ama divorce ibipapuro nkabironka ariko hakama hari ikintu gikwensa bigapfa uyakagaruka zanduru kwa kundi nyene no kuvuga ayo Madone ndavuga ni peut-être Imana yashaka kubifise en plan mukama sawa jewe ni wamugarukana umva arrange les choses yajaje ndakubaza kandi kabazo mbe burya umuntu umwe arashobora kuba mubi wunda ari mwiza nkomwe urumva haraho kenshi nkuko bari kurabivuga we wumva umenga je Junior ndumugabo mwiza muga madamu niwe mubi hariho nabandi bantu biyumvira gutyo none we wona byukuri biba bimeze gutyo oya après urumva agarutse nawe nyene muri yo ntuzenye dynamique ko twogerageza gusubiza ibintu hamwe twaremeye bara abantu baradufasha haba muri prière turagira suivi psychothérapeutique haraza mu ntuzenye psychothérapeute afasha ingo iki aradukurikirana hama umwe wese akakubwira nature na caractère yawe
canke ikibazo usanzwe ufise uteza gutravayako ngira arabibabwira parapre kuko urumva mu byamumotivye guheba inzoga nibaza ko nico kintu iyo orientation bamuhaye irimwo nuko turi abana b'abantu nta numwe asa n'uwundi muhuye muri babiri surtout muhuye mu bana ça veut dire ni deux natures qui vont s'entrechoquer ziri buhure imisi ya mbere mukira abafiance murabeshanya nakunda kubivuga igihe barigeze kuma kuja gufasha gutegura abagira bimariye ndiko ndabibwira abajene ndababwira ni yagiraze kukuraba yambara kagahuzu kiwe keza kambere afise mugabo ni washika muhiriwe uzosanga afise iperi imwe nzima y'amasogisi ayandi yose yaratobotse yambara ijya nziza kuko azi kwaje kukuraba yambara ça veut dire wambara le meilleur de toi-même kugira ngo umuseduize mais une fois amaze kumushira mu nzu canke une fois inzu amaze kuyishikamo wewe wa vrai urasubira ugaseruka ukaza no kuvuga naho burya haba ari umugore w'umusazi n'umugabo atekereje naho burya haba ari umugabo w'umusazi n'umugore asibisa yasima quelque part ni il est très rare ko uzosanga hariho umwe ari la meilleure uwundi ari no kuvuga ko na comportement zacu ukungene tureyagisa par rapport y'uwundi bira contribue mu kugira situation soit imere neza canke yiyamvenime kurusha okay hama urakoze cyane nukuri tubwiye amajambo akomeye kandi meza goro we none ni giki cyagutumye wumva uti je vy'ukuri ubu buzima ndakwiye kubuvamwo ndakwiye kwiyumvira nkasubira nkaraba uwo ndiwe ngahinduka kuko ndabona ndazi warahindutse biranagaragara byagenze gute narahindutse vraiment narahindutse jewe nta buhinga na bumwe nakoze nasenze Imana nukuri vraiment nasenze Imana kuko kandi waramperekeje ndagushimiye ko wamperekeje kuko nsubiye inyuma urazi ko wamunyinginga imisi yose waheba inzoga ngo nta mugore wo kunywa inzoga nkagukwepa ndanakubonye n'imodoka yawe naca n'inkwepa uti nduhura ni acambarira vya bindi ntuyu nabaranduhishaga yemwe mugabo n'ukuri warakoze kumperekeza kuko ajya amajambo wagumumbarira burya umuntu nawe ubwira ijambo uragenda mugabo kavyinyura ariko biguma mu mutwe rero jewe harageze igihe urabona ko wagumunyingingira umva gusenga subira gusenga agoro subira gusenga ntangura kubandanya nja gusenga mbandanya nja gusenga hanyuma hagere bimaze imisi usenga uriyumviye rimwe je nariyumvira none gamana je ku imisi yose ntuze junior ando proche ikintu cose yavuga nashanja mu ikosa kubera yuko nanyoye inzoga ko ahantu hose agera avuga ngo umugore wanje anywa inzoga ngo bike ngo none ico kintu iyo nzoga irakenyeye by'ukuri gamani kunanire ko nkurako basi je yinkure ko iyo nzoga ndabe ko urugo rwanje rwomarsha none kubera ikibi byose biba ntabwo ngira mpungire mu mana kuri narahungiye mu mana menyera gusenga by'ukuri kubaha Imana kuko hariho ntuze Imana yabwiye Aburahamu ni muri itanguriro 12:1-3 itanguriro gice ca 12 umurongo wa kwambere kwa gatatu ngo Aburahamu Imana yambwiye ngo va mu nzu yaso va mu gihugu uje mu gihugu nzokwereka imubwira ati nzoguhezagira nzogugira rurangiranwa nzoguhumugisha uzokuvuma nzomuvuma uravyumva mugaye yabanje kumubwira ati va hariya uje hariya kandi uveyo wese no kuvuga Aburahamu yaravyimbe aravayo hanyuma Imana iramuhezagira nanje urumva kugira ngo umve natezwa kuvayo wese iyo nzoga nkayiva nkasohoka muri iyo comfort narimo iyo nzoga nkayiheba iyo rigara nkayiheba ayo ivyo biganiro vyabo bagore twicarana nkabiheba ngaheba negera Imana rero ndavuga nti Imana je sinzi gusenga birenze ariko jewe ndaje ufata inyota nari mfise nukuri n'iryo sengesho nagiye ufata inyota nari mfise y'inzoga
uyiremplace inyota yo kukurondera amen njanja rero muri iyo ntuze nca ndaheba d'abord abagenzi twagenda ndavuga nti na apele zabo sinasubiye kwitaba ndagenda ndaba uwo ngaha mu nzu umugenzi w'umugabo wanje n'abana n'imana yanje nca mfata iyo ritme nzosenga imana nzoyubaha nzogendera aho abavuga imana bari kugira ngo nshobore kugira ngenda ndarokoka ngenda ndamenya imana ngenda ndamenya mbega ndakwije inshingano zanje mbega noba umugore ahimbara imana gute kuko no mu rugo umugore n'umugabo umwe wese agomba gukwiza inshingano ziwe nanje ngendera muri iyo ritme nca ngenda nditahura niyo nayo mpamvu nshobora gufata iyi mikoro nkasohora ivyanje ngenda ndatahura yuko nabaye umururazi kuri Junior nkamubera umururazi urumva ntiyanyishimira nawe kubera yumva mbega umugore mu kabare mbega umugore urumva ngenda ndatahura rero yuko nanje nagize uruhara runini mu kwankiriza urugo rwacu rero maze kubitahura niho namenye icyo ngomba gukora mu rugo Junior nawe vy'ukuri nawe aja mu mana asinga imana vy'ukuri atagwa akaguru kamwe kari hariya akandi kari yubaha imana bo sinde no mushingira ntahe reka nawe ndamushingira niwe uyubona nyene hajya umuntu amenywa n'uwundi bari kumwe wewe woshobora kwihera nukuri vraiment no mushingira ntahe nukuri aragenda nawe arahinduka uko nanje negera imana ndi mana nimba hari akantu kabaye gatoyi gusa jewe kare nirukira abo bantu hanze Junior yagize ibi mbega hemwe ubu naharasubiriye jewe nzoca nigira nkatabaza abantu nkatabaza ubu akantu gusa ndakabona ndagenda nkafuka amen 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 n'Imana ubu turi de je nawe ibintu bimeze kuno iki ukindangirize neza nayigize umugenzi nkayongorera hanyuma ibintu usanga byikoto turagenda rero tuba haza amahoro mw'abantu mutwumviriza haleluya haza amahoro mana ya mahoro ntashobora kukubwira kare urumva nararyama nkikanga ko azinduka dutukana cyangwa azinduka nkankamira ari ukuntu ijwi ryiwe kera ryari hejuru ubu ryaragabanutse mu kuvuga avuze umutima ukacuranduka nkaba niteze ko haba ikintu ubu mana ndashimira imana iragaheza iduha amahoro ubu ndaryama nkabyuka nkikangura nkumva nguwe neza icyo nifuza nkagisora kera sinamubarira ibintu byanje eka nkamubarira ikintu nifuza nkamubarira uko ndabyumva nukuri nta kintu ciza nk'amahoro ndamahoro nguwe neza muri iyo mana iragaheza n'ubu nsubiye kuvuga ngo umuntu wese atagira amahoro yirukira imana ishobora byose yirukira iyo mana ayibarira imana irumva ntidufise amatwi n'amaso n'umunwa kuko yo yitabifise kuko ayemera imana yego imana irumva imana urayongorera ikakubarira bakenyeza imana mumva mbega ibintu bivuga gute bafukame umugabo ntazoba parfait ntazogumara amashuguko ubonye ako kadefo ikintu nakikubereye umururazi fuka mucereka imana ego kukira muhindura imana irahindura n'iryo jwi rirerire rinini ubu ntaryo ncumva amen kuko iryo jwi ryaragabanutse nukuri ndakunda imana cyane umuntu wese yirukira imana abantu muri nyuma twabanye twagendanye twicaranye nta solution nimwe n'uwo badafise urugo nta kintu ashobora gushikako
egera Imana ibanza ugira amahoro mu mutima kuko itanga amahoro ukumva ko wisanzuye. ego Eh. Junior, none wewe uyu munsi madamu numva arashinze ntayikomeye ati ubu uyi amahoro aratemba, ijwi ryarahindutse, ubu uyu uramuvyura ukamubwira utujambo turyoshe akaruhuka mu mutima. None ikintu wobwira umugabo uyu munsi akiduza ijwi ku mugore wumva womubwira iki? jewe abantu bose nganira nabo canke inshingira intahe, ikintu ca mbere mbanza kubabwira nibamenye ko ivyo mvuga ndabivuga muri cadre spirituel. Donko nta vy'isi ni ukuvuga ninakubwira ibi ivyo ngira mvuge vyose ntunzaniremo ngo ivyo ni par principe z'umugabo uko Imana imushaka by Pasteur Rutayisire Antoine. Ikintu ca mbere burya ni ukubanza kugira base za fondation navuze. Ego. Ntushobora kuba umugabo utagira base sociale solide, ubumuntu, l'humanité. Tuvidire kwicara, reka mana wanashaka tubanze twege dukuremo ivy'Imana. Ego. Kwicara ukamenya yuko umupfasoni wawe ari umuntu nkawe. Kurya ngarutse mu vy'Imana kandi ico udashaka ko bagukorera ntugikorera wundi. Ubumuntu, l'humanité, umenye ko no muntu mubana nkawe. Ico ni cambere. Ica kabiri no mu partenaire. No mu partenaire so musibarterne. No muntu mufatanyije ibikorwa, si je peux le dire, umufatanya bikorwa mbaye abanyarwanda. No mu partenaire so musibarterne, so meme no muboyi ntiture kuriwe kumufata uko dushaka. Ibaze rero mu partenaire wawe mu buzima. Cya gatatu, ubwo bumuntu bwawe bwirosurusaye bukura hehe inguvu? Ni mwicupa, ni mwirigara, ni mu canke, ni mu Mana. Ni mu Mana, muri principe z'Imana na n'inyigisho z'umwana wayo yaturungikiye. Ni muri enseignement duhabwa n'abakozi b'Imana n'abakoreye Imana bapfiriye Imana. Wowe ubumuntu bwawe source yabwo inguvu uzikura naho rero ngiye canzana mu Imana, kuko Imana niyo itwereka urugo ni gutya, urugo rupanze uku, umugabo ajejwe ibi, umugore ajejwe ibi, urabikurikiza. Icyo kintu umaze kugitahura wumva kubikurikiza, urafata akanya de temps en temps wiherekire, wegera inyuma, wirabe, wisuzume, kuko nicyo kindi kintu nasanze abantu en general tudakora. Abazungu burya barafata umwanya, abazungu barafata ama vacances, cyende ukako kera umbwiye ngo vacances nakubona nk'umusazi. Abazungu barafata vacances bagahunga, bakava muri quartier, bakava mu nzu bahora babamwo, bakagenda bakamara une semaine en famille, umugabo umugore abana barakotesheje akazu hariya mwijenda canke numbaze he, kubera iki gusubira kwiretrouva. Uwo mwanya urawufata kugira ngo mwiretrouve n'umuryango wawe n'umupartenaire wawe. Uwo mwanya urawufata kugira ngo wiretrouve na wewe. Ça veut dire de temps en temps uragenda ukiyugarana mu cumba ukicara ukarefreshisa, ukirosurusa auprès ya source iguha umuntu auprès y'Imana. Nivyo je mvuga, nizo ntuzemperako. Pour dire que uri umugabo, ubwo bugabo ntawe ubukwatse, ntawe buriko buraja, ariko ubugabo bwawe sinibaza ko buserukira cyane muri ntuzenye porte ya traumatisme utera mu rugo rwawe canke muri entourage yawe. Sibwo bugabo, sinibaza vraiment, sinibaza. Biraryoshe ukraksona bakugurura, katusanga abana bose bahagaze ngaha barakurindiriye, umwe wese arafise icyo ashaka kukubwira. Biraryoshe kuza ukinjira mu nzu ugasanga madama ko bati bite sava, byagenze neza, akazi byagenze gute. Jewe hari ntaye nashaka gutanga encore une fois kugira ngo mbwira abagabo, burya niba Imana itarakwiyereka warahombye, kuko jewe iramajije imyaka 2 mu nzira. Nashatse kwita inzira y'umusaraba mugabo oya kameme ntingana n'inzira Yezu yaciyemwo. Kera nawe urankunda gusenga mbwira Imana ni jewe uramfata unkoreshe, mugabo ntuzungire ibyo wakoze Yobu, ntavyo noshobora.
iri bumfate incisha ahandi ayo mu madone mugabo kubera tubisenga tuzi ngo nayo sawa kunyihaye reka ndagukoresha jera nzi ko ari TikTok jewe ndamaze imyaka 2 nshomere kagashomeri kamwe kabi ubuhoho periode ya nyuma meruka naheruka ikintu cyitwa akazi mu kwezi kwa kwindwi k'umwaka uheze nta nikiraka nta rien du tout ni emwe irugara irakugarira bien ariko kurya yavuze iti ebana abanyizera sinzobamara amazi no kuri kw'Imana imodoka nagumye ngendamwo abana baguma bagenda ku ishure inzu yanyihereye mu bayere twumvikana tubanye neza vyose biraho ariko wowe banza wicaraho wige guca bugufi nta mugabo numwe je nshaka kwifuriza kuvyuka mu gatondo ugasanga ku meza hariho indya ukagenda ugashuba umutwe ukiga na professeur ndakoramwe ibindi ariko sasa tugasanga ku meza hari indya utaguze utazi yo zavuye wavyuse saa 3 madame yagiye 6h ntana kimuzi nuzi ngene byagenze rimwe kabiri gatatu kane gatanu nariyize kuza ndafata telefone nkabwira madame nti naho ntabikubwira kenshi umenye ko ivyo ukora ndabishima kandi ndajado ndagukunda tavedire naho Imana ikubwira iti kugenda iragushira hasi bien ikagushira hasi nuko rero ava yuko uguma utraumatiza umufasha wawe utraumatiza abana aho ugiye hose uvyimba wuzura porta wanze wibuke yuko hejuru yawe hariho ukuruta hariho umutware kandi ivyo urimwo ugo rugo urimwo ni inshingano Imana yaguhaye wewe wibaza ngo niwe wabikoze ni inshingano Imana yaguhaye quelque part ni inshingano ndaguhaye mufasha kugira ngo mufashe kugwiza abantu ku isi kandi umukunde ni role no kuvuga uvyimbe ugira iki to utare no mupartenere wawe Imana ishimwe iyo myaka 2 sinagwaye nta mwana ahubwo niwe yagwaye yaragwaye je ndaparangana completement aragwara umutima birakenera ko baja kumwopera i Nairobi mana yanje naga parcelle pour une fois twari twicaye tugitangura ubu dusigaye dukora ibintu hamwe nayo ntanguye kugira abagenzi rega murandondere umuntu yo nguri parcelle cyenda gwasha madame bica birikora kandi je nashaka nshimire shinga naye wawe uko ibintu yankoreye kandi yadukoreye vraiment ntibikora bose Imana izimuhezagire afise pare yiyo Imana izimuhezagire kandi mugwirize 1000 fois aho yakuye n'ivyo yadufashije nivyo ndiko ndakubwira sinagwaje nta ibindi bintu izindi ngorane abantu bose bagira ugasanga wowe ntizigushikira haguca bugufi uvuga uti Imana urankunda reka da urigira igikoko abana b'Kinyarwanda navukiye nkurira mu Rwanda urumva nkunda abanyarwanda bavuga ngo aca wigira kabutindi kira kabutindi oya kabisa role yawe nk'umugabo niryo somo nshaka kubwira abagabo bakurikirana role yawe nk'umugabo gukunda umugore wawe kandi ukarangura inshingano Imana yaguhaye kubaka urugo rwawe ukagubaka mu mahoro umutekano mwituze no guha no kugaburira ab'Imana iguha ukabacungera umutekano wabo sécurité yabo sécurité matérielle spirituelle bagira amahoro babe mu mahoro kubera wewe nuko tubwire Kristo haleluya goro tubwire nawe nukuri tubwire kuko urumva Junior arahanuye abagabo nukuri arabahanuye nawe uyu munsi arabakenyezi avuga ati je umugabo wanje urumva ari muri ibi nibi nanje je sindi umuntu nanje ndabikora siko ni giki uwo muhanura umugore naho umugabo yo bariko yikomporta nabi umugore w'umuhanuzi nukuri umugore ari mu bibazo nk'ivyo no muhanura guca bugufi gusenga Imana ngoma ndakigarukaho guca bugufi
agatangura agasaba Imana kugira ngo nawe yimenye amenye umururazi yoba uri muri we asaba Imana ntasabe Imana ngo uva ngo Mana ngo ujye mugabo ngo gutya ngo ndindiriye kumuhindura ngo ndindiriye ngo kugira gute oyaye tangura wewe umenye uti mbega jewe ndinde ndakwije ivyo ngomba gukora ndakwije uko ngomba kuba uko Imana ishaka ndumvise Imana ibyo yakoze ngene yahinduye umushinga ntawe wawe kandi aratanze impanuro ku bagabo we nawe uyu munsi nize impanuro w'abadamu kuko hari aho umuntu abona ati umugabo wanje ari muri ibi umugabo wanje ariko akora biriya nanjye ngira ngire ni igiki uwo bahanura by'ukuri umudamu afite ingorane nk'izo ikintu ca mbere numva ca mbere ni Imana kweri kuko niyo base ya byose ni ugufukama ukabwira Imana ikibazo cawe kandi nta gusenga ngo iyo Mana ngo nihindura umugabo wanje ngo umugabo ukabona amakosa yiwe gusa oyaye ca bugufi ubwira Imana umenye nawe ukuntu wowe uri umururazi kuri we hehe umubera umururazi hanyuma usabe Imana iguhe uca bugufi usengera umugabo wawe ifo ko dusengera abacu kuko isengesho rirafata kujya umuntu muvuma uwo muvumo ugafata senga dusengera abacu usengera umugabo wacu umugabo wawe usengera abana bawe rero iyo ubonye ameze uko agiye hariya nawe ntucuja hariya ubonye agiye atahatevye cyangwa ajya mu biki ntucujayo nawe kuko none yogaruka gute yorabiye nukuri nuguca bugufi gusenga Imana ukamusengera hanyuma nawe ukaba ugagira inshingano zawe ukaba umugore w'icitegererezo ntumushire ku karubanda ngo umugabo wanje ameze uko ngo kuko niwe muyaga uba uri kurivuga no kuvuga nukuca bugufi ugasenga Imana nta cayinaniye iyo Mana vy'ukuri yagaruye amahoro muri uru rugo sinibaza ko hari ahandi ko yonanirwa ahandi iyo Mana irabishoboye nukuri umuntu ari muri ivyo hariho ikindi kintu nagomba kukubaza hari igihe abavyeyi bakora amakosa ariko bakayakora menga bigarukira kuri bo bakibagira ko ibyo ariko barakora ishika ku bana mbe bo bababwira iki kuba nivyo ndiyazi kubifitse ko ico bivugako by'ukuri twogabanya kwikunda ni ukwikunda en fait turikunda cyane urumva wowe ukabona yuko yandenganije yagize ikiniko yogira ikiyo mbega nawe kuri ko uravugira hejuru kuri kura urerekana akarorero katariko kuri kura kanka muvugira hejuru burya niyo washwanya n'umugabo kirazira ko nk'abana babimenye ngo uvuge ngo uteranye se n'abana ngo urumva ngo so ngo ameze uko ngo yagize uko oyaye nta gusambura ni ukwerekana akarorero keza tukareka kwikunda tukareka kubona yuko kuroga abana abo bana bakira ibyo tubahaye nk'umwana w'umukobwa wewe none niyabona nkankamira se niyabona ndamufata uko nishakiye mbega wewe azofata gute wiwe kuko urumva ngo ntawe utangisha adafise ni ukugerageza tukaha akarorero keza abantu tureke kubaroga tuba turiko turabaroga turikunda turi kugwana tuba turiko twigwanira twebwe ngo turonke amahoro muri twebwe canke iki mugabo ntandenganye umugore ntamfate nabi ntagire ikimugabo wa mwana ariko arabiraba ntaca ari karama ariko yamura ivyo nyene no kuvuga no kubaroga no kugaruka ku bana tukisacrifice ukisacrifice kuko ntushobora kuronka ikintu utakigwaniye rwaba rurugo turarugwanira no kugwana kugira bigende neza kugwana kugira abo bana bagira ico twamuyeko bagira ico bazovuga bagira ico wabareresha gusenga Imana
bazohisenga bazovuga ati jewe nk'abana banje ndababwira iyo turi gusenga kenshi turateramira hamwe tugasenga ndababwira ngira ngo mwarabonye ico Imana yakoze muri uru rugo mwarabonye uko twaronse amahoro muri uru rugo twayakuye kuki niyo Mana yaduha mu gusenga mu kubaha Imana bikuvuga ngo abana ndabareresha iyo nguma ndababwira iyo Mana bazomenye icyaha dukuye mara ndababwira ntubu tuba tugeze kure cyane tuba twaratandukanye mwebwe muri hariya jewe ndi hariya none ubona byari kugenda gute ukuri nabo bakazoreresha abana babo ico nababwiye ico bambonye ko ico babonye Junior nawe akajambo kanyuma utekerera abagabo kugira ngo bamenye yuko iyo bariko bakora ibintu bibi ko byafekta abantu bahanure ibintu bibiri nashaka kuvuga ndamwunganira ku kintu cyitwa kureka kwikunda je nshaka kongereza ko ico cyitwa guca bugufi kuba humble kugira humilité burya urugo ntirushobora gukurama rutarimwo humilité guca bugufi kuko nakubwiye ni partenariat ça veut dire vyose ntubizi nkuko umufasha wawe n'abatazi vyose bishitse rero hakaba harimo ivyo wowe utazi canke ivyo wowe urimwo mu mafuti canke sinzi kugira humilité kuva muri bwa bugabo muntu bwacu tukaja muri ubugabo bukristo ça veut dire kugira humilité kuko nico kintu ca mbere nibaza ko Yezu Kristo yatweretse humilité guca bugufi ikintu ca mbere nabonye cicingo kandi mu de côté kwihagararako kabisa naho uri mu mafuti kwihagararako kandi kosa waribonye kwihagararako canke ko nawe agiye kumvanga na Jesu ndamuvanga ndamwereke nawe arashobora kuba ça veut dire na jewe je suis kwihagararako hama par extension kutamenya yuko une fois mumaze kuvyara burya urugo nti priorité ntabakiri wewe canke umugabo canke umugore uya priorité nibajya mwavyaye kandi ico kintu nkunda kukibwira abagenzi banje nkunda kukibwira abantu waho kabakaza kumbaza ibintu vy'ingo niki umaze kugira abana niyo heritage ya mbere bidiri kuri iyi si nta uzogushima kubera ko uri umugabo ugenda muri V8 na abana bawe barabaye imihimbiri turazi ingo nyinshi turazi imiryango myinshi ndazi abagabo benshi babayeho bafite byose mugabo qui sont malheureux parce que abana babo babananiye et quelque part namavuga ni burya umwana akunanira kubera ko canke quelque part hariho ikintu yabonye mu rugi wanyu yafashe ko nka role model nka model donc iyo muriko murashwana iyo mutariko murerekana humilité no kubahana abana barabibona abana bigira ubuzima twese twigiye twatanguye kwigira ntuzenye ubumuntu ya fondation navuze ni mu muryango ni muhira papa muhira yabameze uko mama yabameze uko niwakura umwana niyakura abona uhonda nyina nawe akura azi ko umugore nuwo guhonda umwana w'umukobwa akuze abona uri ngare ugaraririza se akura azi yuko la meilleure façon de dompter un homme no kuba ingare nuko kenshi abakristo bacavuga ngo karande cyangwa iki oya burya psychologiquement et même socialement birafite insiguro turigana ibyo tubona nuko donc icyo rero nico no hanura abagabo gufata umufasha nk'umupartenaire kwemera guca bugufi no kureka kwikunda simvuze ngo ntuzuriye brochette ngo ntuzo oya ariko ntuzogende urye brochette 10 muhira bariko barya amateke oya iyi nature yacu y'ubumuntu iratugora gose iyi ntuzenye sociale climat environnement social twakuriye mirato kwa kuntu twakuze tuzi ko umugabo niwe umugabo nuko umugore ateza kwipriya jewe niba na decise yuko nzoja kugura parcelle aha woza kumpaririza nkande dogo utuntu nkutwo ariko
c'est un outil mais pour aller beaucoup plus mu communication yubaka kubahuka kubwira jewe nicyo kintu cangora gose ibintu uri kurakora sindabikunda kandi ntabyo nshaka kuvyubahuka burya mama couple burya ntabyo bakora niyo babikoze ntibabikora d'une manière yo kubaka constructive oya si vyiza je n'aime pas kubera ko 1 2 3 4 apana ntabyo nshaka ni je umugabo navuze ça veut dire nawe aca yibraka uriko bigira rindira mu kanya ntugenda ndabikora kandi ntabyo uzomenya nuko uducommunication nk'utu kubaho kumugura iti banje ngize iminsi ninjira aha bijya bitangurirwa biri harya jewe wowe kaguma ubibona ukarumina bikazohera ari umugore wanje ntacamaze acabona utuntu nk'utwo donc kumenya guhana kumenya kuvugana kandi gutahura yuko encore une fois no mu partenaire wawe niba umuvugishije nawe arafise icya cyangwa arashaka kuza kuvugisha ego unkundire ngira mvuge akantu kamwe je nshaka ndabasabire vraiment Imana izibahe umutima wo kwankaye sheke no kugwanira ivyabo ni igiki nshatse kuvuga ngaho c'est pas parce que ibintu bigorane kuca wiruka oya c'est pas parce que ibintu bikugoye muhira kuca kurondera umuhabara kuca turugo kuca c'est pas parce que ibintu bigoranye muhira kuca kubita umugore ugakatapirukana umugore are uburero oya kwiga kugwanira ivyawe kwiga ariko icyo ndakivuga na ku bagore na ku bagabo bose babagenzi banje c'est pas normal yuko mbwire gito canje cundi yumvire c'est pas normal yuko wewe ushobora kuba wari marié imbere y'Imana n'isi mukimariana na monsieur canke na madame quelques années après monsieur canke madame akagu katapurita hajya kandi ukamuhebera imodoka y'umugabo wanje ni umuhabara asigaye atemberamwo umugore wanje urabona ibi kubera iki kukiwemera va récupérer ce qui t'appartient kubera récupérer naho ni iki niba bisaba kuca bugufi usubirana ivyawe kubera iki utegezwa kuja gutambuka n'amaguru imodoka yawe itemberamo umuhabara atanditse atazwi juste kubera ko wihagarara ko gusa kubera ko abana bawe bakurira muri traumatisme bazokure bafise ibibazo bagire kubera ko wewe udashaka guca bugufi ngo musubize hamwe n'umufasha wawe nico je nashaka kuvuga iga kugwanira ivyanyu nimugire umutima wo kudakunda esheke umaze kudakunda esheke uzotahora ko gusambura urugo ni esheke uce bugufi mwese muce bugufi musubize hamwe kuneza yabo muri ko muravyara tugire Kristo hari hakani kantu ngomba kurangiriza nego wanakacishijemwe wavuze ngo uramaze imyaka 2 udakora none mwabayeho gute nakubwiye ko umukama yabishira ku meza ariko haruwo yaciye none wagira byava nta manu ya korora oya kabisa niwe yabizanye niwe sinakubwiye ko naguma ndamushimira ni ibintu ukora ndabibona ego urumva niwe yagumye yiruka aguma yiruka hari igihe nagwa ko nkaronka karaka ku kwezi umuntu akagabanya ibyaruwaye amadeni ariko ayo ntamara kabiri yaguma yiruka kandi ndakimushimira kandi umzo guma nkimushimira yaranyeretse ko hari ubumwe yaranyeretse ko ntagize shwambi yo gukroya udukwa ko ari umugore mwiza kuko iyo ntabikroya cyagiye ntaba yaragarutse kandi yatagaruka ce n'est pas sûr yuko imyaka 2 maze ubona ari kuba nazanye cyangwa mbaho jenyene uko byari kugenda nari kuvyuka nsanga injya ku meza nkuko nyene yego rero numva n'ukuri abantu bubatse barakwiye kwicara umuntu akiyumvira mbega je uyu munsi mpagaze gute mbega uwo tubana ndiko ndamworohereza kugira ngo amahoro abe kuko hari aho umwe avuga ngo nakambujije amahoro mugabo kumbe nawe ari watumye amahoro ataboneka rero wewe banza witunganye wishire ku munzani rabo tivyukuri nk'umugabo mpagaze neza nk'umugabo ijuru ryemera n'abantu bemera n'umudamu avuga ati je vyukuri ndi umugore mwiza Imana ishingira intahe n'abantu bashingira intahe burya nasanze umwasi wa mbere
dufise mu buzima bwacu ni twebwe nyene tout à fait twebwe nyene hajya umaze kubona by'ukuri ukavuga uti uyu muntu mbega kuri kameze gutya igari aho usanga arafise ibibazo ivyo bimenya umuntu yamaze kwimenya wenyene ikitahura amagashora gutahura uwundi nukuri ndabashimiye cyane ku kanya kanyu mwaduhaye ku mpanuro zikomeye ku ntahe zikomeye muhejeje kubwira isi kandi ndizera yuko bizofasha abantu benshi imana yo mwijiri bahezagire murakoze nukuri cyane ndagomba kubasengera sengera n'abandi kugira ngo ayo mahoro mwahawe n'umwami akomeze kuganza imitima yanyu n'imiryango yanyu Mana data rugira byose uri mu ijuru nditurambikwa mwami Imana kugushimira urukundo rwawe n'imbabazi zawe zigeretse ku zindi ugirira abagukunda n'abakurondera Mana uru rugo ni ntahivuga warigaragaje barakubona n'isi irakubona ko wakoze bikomeye muri uru rugo none nanjye mwami Imana ndubugije ibiganza byanje mpezagira aba bana bawe Mana ngo ubarinde ikibi cyose n'igisa naco ubarinde inzigo n'ishari rya satani kubw'intahe bashinze ndabasabiye protection speciale ku buzima bwabo no ku rugo rwabo ku bana babo aho bageze umutima mwami Imana uhagere uharindisha ubushobozi bwawe ubagirire neza mu majana no mu mazamana uyu munezero bafise ubakomereze uyu munezero ukomeze kugwira muri urukundo rukomeze kugwira rukomeze gutemba nk'uruzi ku buryo urukundo rufata n'abandi benshi bakizimiriye mu vyaha bakomeze kubera ibishinga ntahe abantu benshi ndasengera n'abandi ngo ziriko zirasambuka ndasengera n'abariko barashwana mu buryo n'ubundi Imana ndavuze ngo mpwemu w'Imana bamanukire iki kiganiro kize kibafashe bumve bagize inyota yo gusubira kubaka urugo rwabo kirazira guhebera satani by'Imana yahaye abantu reke bagire revolte nziza yo kugarukana umugisha Imana yatanze uzobukoze wa Mana we turagushimiye reko byakoretse byose nukuri wagize neza Mana turabigushimiye hama icubahiro cyose gikomeze kuba icawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze twizeye kuvyumvise amen.